Hari abanyamurenge benshi batarigera batahura umwasi wabo mukuru, ariko kandi hariho abamuzi ariko ata bubasha bafise bwo kumwigobotora. Banyamurenge bene wacu, abarundi ntaco mupfa kuburyo boza kubakorera itsembatsemba nk'uko bivugwa na Corneille Nangaa bene u Rwanda, ahubwo murakwiye gutahura ko abo bananga babagize ikimangazini cabo badandarisha kugira intumbero zabo zigere aho bashaka. Banyamurenge, imbere y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane mwari muri Zaire ya Mobutu, murisha inka zanyu aho mushatse hose muri Zaire. Ninde muzayirwa yigeze abakoma? Ninde yigeze abarira inka? Ariko kuva aho mwinjiriye muri politike z'u Rwanda z'ubututsi n'ubuhutu, mukinjizwa mu ntambara atari yanyu, mugatangura kurwanya Mobutu yari yarabahaye indaro imyaka myinshi, yemwe aho niho abakongomani batanguriye gutahura ko bibikiye ikara mu gashambara. Ubu naho hadutse imvugo yuko leta y'u Burundi igomba guhonya abanyamurenge ibagiriye itsembatsemba. None se nimwibaze namwe, ivyo leta y'u Burundi yobikora kugira yunguke iki? Ikabikora ibahora iki? Mu Burundi abanyamurenge barahari, baratekanye, batembera igihugu cose uko bashatse, babaho bashatse, amasoko yose ya Bujumbura bafise ibibanza badandarizamwo nk'abandi bose, ntawabahatiye kuja mu makambi y'impunzi nk'uko bikorwa mu bindi bihugu. Mu Burundi bafashwe nk'abavandimwe. None iryo honyabwoko leta ishatse kurikora ntiyohera kuri abo bari hafi yabo? Nimwe muri abatutsi gusumba abari mu Burundi. I Burundi abahutu n'abatutsi bibaniye neza cane. Boja guhora iki abatutsi bo muri Kongo ataco basangiye? Iyaba bankana n'uyu munsi abanyamurenge ntimuba muhungira i Burundi. Ntimugahendwe na ba Sesankuyoze. Banyamurenge, mwebwe umwansi wa mbere mufise ni RPF, yabise abatutsi ibambika imyambaro ya gisirikare, ibashora mu ntambara ibemeza ko izobafasha kuronka ubutaka mwitirirwa muri Kongo. Uwo niwe mwansi akomeye mufise. Igihe muzotahura ivyo mukikura inyuma y'uwo yabagize business, muzobona amahoro aturutse mu mpande zose. Nta gihe na kimwe ushobora kuronka amahoro mu gihe nawe uyabuze abandi. U Rwanda rubakoresha ku nguvu zarwo, namwe abana banyu bakaguma bavukira mu rwanko bakwegewemwo nago. Igihe cose muzoba mutishituye ku Rwanda rukareka kubakoresha mu mafuti kubw'inyungu zarwo, muzokwama mufise abansi benshi cane kandi bibamize mu marira ibihe vyose. U Rwanda ko rwabihakanye ko mutari abanyarwanda, ubundi rubashaka kwiki? Yemwe nta rukiza muzokura hariya pe. Muzoguma mukoreshwa muri politike kugeza ubwoko bwanyu bwihoneje bwonyene kubw'inyungu z'abandi. Kongo ntakitagize kugira mwibereho amahoro. Abana banyu biga mu mashuri amwe n'abakongomani. Ubutaka mubayeko ntaco bubatwaye kuko igihugu ni kinini. Muri leta barabashizemwo kandi ntawigeze abakumira mu kintu na kimwe mufitiye uburenganzira, ariko kubera mwonkejwe ryabere ngo nimwe mukwiye kurongora vyose, aho nta kundi nimugerageze. Mwibuke akantu ngo punda afe mzigo ufike. Ko mwemeye kuba amamangazini ya RPF, yemwe muzogurishwa cane.